Eva ntiyigeze Imana ishaka yuko aja hejuru ya Adamu. Rero bajya batubereye akarorero. Twebwe abagore tuzokoma turi abagore, twatunga twareka twitwa abagore. Ibyo twogira byo twitwa abagore, abagabo zokoma n'abagabo bazokoma batuganza batugaba, ariko tubasabe muze mutuganzisha amahoro, muze mutuganzisha igiti. Bakunzi muriko muradutega amatwi, turabaramukije mu izina rya Yesu. Mugiye kuganira na Madamu Trifoni, tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo umubano w'abubakanye. Ni icigwa mugiye gushikirizwa n'abagorozi, twigisha ivyigwa vy'ivugurura n'ubugorozi, tugamije yuko duteguza abantu kwitegura gusanganira Yesu Kristo mu kwivugura no mu kwigorora. Turahera ku isomo dusoma mu Bakolosayi 3:12 umurongo wa 15, aho havuga ngo dore kuri 12 havuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganiranira muhariranira iyo umuntu agize icapfa n'ubundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe bariko muhariranira. Urugo rw'umugabo n'umugore ni urugo rwubakwa n'abantu atarabera. Umubano mwiza wabubatse, umugabo n'umugore bahura, umwe afise amakosa uwundi afise ayandi, umwe afise umugora uwundi afise umugora, ariko abantu babiri bakaja inama yo kubaka urugo bazi yuko bose hariho umwe ivyo ashoboye uwundi ivyo adashoboye. Ni ukuvuga umugabo n'umugore baba bameze gutya, uwu n'umugabo uwu n'umugore baca bubaka gutya, bakazibira ibi binogo biri hagati y'izi ntoki mwabonye. Umugore arafise ahafise ikinogo, n'umugabo arafise ahafise ikinogo, donc ahadashoboye n'uwundi ahadashoboye, bigasaba ngo buzuzanye bagire urugo rwiza, urugo bagiye kuvyariramwo, urugo bazogira umuryango, urugo abantu bazorabirako, urugo ruzoshika mw'ijuru. Muri uko kubana rero, umubano nyakuri ntuvuze yuko hatabamwo gushwana canke hakaba utuntu mutumvikana ko kumwe, hakagera igihe umwe ntatwengera uwundi. Birashika mugasanga, ndabahaye nk'akarorero, abagabo umugabo ikintu ca mbere arakunda kubona yuko yemewe n'umugore. Ni ukuvuga kugira success mu vyo ariko arakora, ivyo ariko arakora akabona vyagenze neza, niwo munezero wa mbere w'umugabo. Muravyumva? Rero hari igihe umugabo aba yacanganikiwe mu vyo ariko arakora, akabona ntabona iyo biriko biraja, ntariko arabona amahera bimufashamo, bamunyanganyije canke akazi kaheze, kari ivyo ashaka gushika ko bitageze, agahitamo kubera twebwe abagore turabanyantege nke, umugabo akaza agatekereza agahora, agashika ati madabite uraho ndaho. Bya bintu vyo gutunga vyo kugirante, umugabo nubwo atari vyiza, kuko umugabo yategerezwa gutaha twenga, umugore agasanga arahoze, cyangwa ugasanga hari utuntu mwapfuye, aho gutwengeranira muriko murashwana kutuntu. Aha isomo ritubwiye ngo nubwo twoshwana bidusaba guhariranira, tugahariranira ntibibe umunuko, kuko bitubwira ngo nimwajyana ngo ntimutsonsomerane. Rero birasaba umugabo n'umugore kubera babanye bazi ko nta mweranda rimwo, umwe wese arashobora gukosa no munsi n'undi ejo agakosa, ariko ngo bisaba guhariranira. Rero naka kantu tubeze ngo mumenye yuko abo bantu babiri bahuye atari beza bose, ariko kandi bategerezwa kubana, bategerezwa guhariranira. Umubano nabo bantu babiri rero babana bahuye bafise mumwe wese ibitamunezeza. Mwumve neza, uwo muntu ugiye guhitamo ngo mubane, ubanza kumwiga, ugahitamo umuntu agira akigoro, uzokena ariko ntazogenda, uzoburanirwa nawe aba yarose, ushobora kuzana ifu nawe akazana utuboga. Akigora hari igihe usanga ari umuntu atamenyereye ubuzima bugoye, ariko kubera ati vyarubantegerezo kugubaka, akiga kuza kurondera nkuko abandi bose barondera. Aha nkubitira akagohe, abagore baguma bicaye ngo abagabo bazorondera. Abagore biyumvira ngo nzoja ku mugabo afise, uno munsi aho itunga riraye siho rizindukira, naho ryiriwe siho rirara.
ni ukuvuga utegerezwa kwimenyereza nubwo umugabo yoba afise byinshi ukimenyereza kurondera hamwe uvuga uti mbega igihe umugabo azoba atahari ko umugabo adatinya agasho hari ibintu umugabo aba yiteze yuko umenya n'umwanya ashobora guhura navyo bashobora kumurenganya agapfungwa bashobora kumwiba bishobora kumugora mu buryo bwinshi wowe rero wa mugore we utegerezwa kumenya ngo nubwo afise ivyuzuye ntegerezwa kumenyera kurondera ntegerezwa kumenya ngo mbega aranguriraho umusazi watahari yahuye n'ingwara je nkaja kurangura nkazana tukagirane umuryango ukabaho ntegerezwa kumenya ngo nubwo iyo amatongo yaguze ari kure reka ngende nanje jane n'abakozi umunsi tutaronsa amahera y'abakozi je n'abana tuzohakora kandi bizogenda neza uwo mugore n'umuntu ategerezwa kugira kigoro mu tuntu twose hari igihe umugabo amugara utegerezwa kugira kigoro ukamenya gufata inshingano y'umugabo n'inshingano y'umugore byose ukabikora kandi bikagenda neza umubano rero w'abo bantu utegerezwa kumeruka hanyuma n'umugore mugumana nubwo bitoba byose bigenda neza n'umugore utarongoye utunze wakena ngo ndagiye nubwo byose bitagenda neza kandi atagaruka kubigutuka ngo mbega wahombye bigenze gute n'umugore avuga ngo ari kijumbu tuzogisangira uko ari ubugari n'isombe tuzozirya uko ajomvu zisombe irara tuzobirya uko ni wa mugore ubuhombye wunguka mugumana ahitamo kubandanya muri kumwe inyuma y'intambara ni wa mugore mushwana bigaherera mu cumba ariko ntashavuga ngo ndagiye iwacu jewe sinahezwe n'inkoni jewe twahuye dukukuze jewe sindi inkuragira ahubwo araraba ati mbega yantabiye atakosa afise erega hariho umuntu agira ishavu akagukubita mugabo atakwanza nubwo atariza gukubitana birashika ugasanga yamukubise nyuma y'intambara mwashwanye ikintu runaka kimezene ariko mukavuga ngo basi tubihebe kandi mukabiheba mubihebye ntimuzokongere kubigarukana urukundo ni ikintu uvugurura buri munsi urukundo ruravugururwa kuvugurura ni ikintu gishobora kugasha urukundo rurashobora kugasha ariko bisaba turuvugurure buri munsi hari utuntu dukora kugira ngo umugabo aguma abona yuko uri wa wundi umugore aguma abona kuri wa wundi ukaguma uruvuguruza utuntu tumwe mwize mu vyigwa babigishije inyuma by'urukundo bivugurura urukundo rutegerezwa kuvugururwa hanyuma ubucuti nyakuri mu bubakanye muri ubwo bucuti bw'abubakanye turaza gusanga ikintu gitwereka yuko abo bantu mu kugubaka bose twabonye ko bakora ni itafari kurindi ashira ku itafari nawe ugashira kwirindi aja guca amahera nawe ukiga kuyabyaza umusaruro azana amahera mukayagura itongo nawe wazana mukagura imbuto agura amabati nawe ukabuzi ngo twe n'abana turiyo turafyatura amatafari nukuvuga azana iki nawe ukazana iki azana iki nawe ukazana iki ntumutererana mwese murarondera nta kimuga kiba kirimo ni itafari kurindi n'umunsi ku wundi muvugurura rwa rukundo mu bibabaro iyo mibabaro mutegereza kuyibabara namwo umwe ababaye uwundi agahuha nukuvuga umugore mu rugo ategereza kumenya yuko byose haba mu byiza haba mu bibi mutegereza gushigikirana mugafashanya atabuta ko imiragwe iyindi menya neza ibi biragoye gushaka gutegeka uko ushaka umugore yiteje imbere utamufasha mwabashinga ntaye mu muvyumve burya ari abagabo agira amahirwe akaronka umugore azi kurondera ifaranga rikaza bigakunda uwo mugore ari wakwambika ari wazana rasiyo ari wagura amatongo ari wakantu kose ariwe wa mugabo we ego arakubashe ariko biragoye kugira ngo uze kumutegeka uko ugomba uzi yuko we ntaco winjiza ariyo mpamvu nimba umugore avuze ngo ngira gura itongo ry'umuriyoni kora ibishobotse byose nabuza urabingene basuterera mu 50 wavyumvise nimba utarose nayo mahera kora ibishobotse byose basi iyo nka cyangwa ico kintu ugenda ucahirire il faut participer gira ico ukoze muri uwo mugambi uwo mugore abone yuko ibyo yariko arakora atari wenyene ariko arabikora rero kuyumvira ngo uzotegeka umugore yamenyereye kwironderera wenyene uwo kubesha kuko uwo mugore mu bwenge bwiwe aba yaramaze kubona ngo ubaho utahari ndashobora gutunga abana banje naje tukitunga rero nta manyamunzanako
kiretse utomboye umugore yahuye na Yesu. Nawe guhura n'umugore yahuye na Yesu kino gihe ntabwo byoroshe, barahari ariko ntabwo byoroshe. Rero uzi umenya igihe cyose uriko ushaka kwicara ngo umugore akore wenyene, ubu uriko wiyubakira igiti ejo utazogonda, ubu uriko wiyubakira uruzitiro ejo ruzohugora gusitura, ubu uriko uriyambura ijambo kandi Imana yararibahaye. Nuko uwo mugore rero agera igihe akaraba ati none ko nafashe ingingo yo kubikora jenyene, akaba yarahevye kurira, akaba yarahevye kwiganyira, akaba yarahevye kukurondera ko ikintu na kimwe. Urumva ari Amina? Nta Amina. Agutunze nk'ikirofa, agutunze nk'umwana, agutunze nk'uruyoya, umunsi yaguhaze azoguta canke byose bitanagende. Ibyo twarabiganiriye ko ariko n'ubureke iryo jambo nongere ndarigarukeko kuko nivyo vyeze ubu turatwumva ngo abagore ngo bagize muri Amerika bataye abagabo. Uzamva ngo umugore ngo yagiye muri Oman guca amahera, ayo mahera ntayazane kandi umugabo yarasigaranye abana n'urugo, akayatwara wenyene agafatana n'uwundi mugabo azi ko afise amatungo. Nico gituma ndakubwira ngo umugore nakora nawe kora, nawe wa mugore umugabo niyakora nawe nukore, murondere itafari kurindi, igiti ku kindi, mufashanye, mubakane, mufashanye, impanuro ku yindi, ubwitonzi ku bundi. Nuko ikindi nuko uko kwigwanako guhindura byose mu mibanire yanyu. Nukuvuga iki? Ntabagatinya kugutakaza, azi ko ashaka ashobora kwibeshaho wenyene, wewe akaguheba Burundi ukamubura waramubonye. Nukuvuga mwabagabo mumumenye iki? Umugabo akomeretse umugore aba yibwira ko ariko aramukosora. Burya bwiza bwo kumuganza umenye yuko umunsi yakwiganzuye ntuzomukira. Inkoni ntikosora umugore, ibihano ntibikosora umugore, ariko impanuro irakosora. Iyo ni ikosora. Menya ko ubu uriko urubaka umuntu utazokongera gushira ku bushobozi. Nukuvuga nta kwinginga, ntiyiruka inyuma yawe, n'umunsi umwe ahitamo kwibaka wenyene atakubwiye. Nukuvuga rero hitamo kubaha umugore wawe bigishoboka, hitamo guhanura umugore wawe bigishoboka. Yagenda nabi ukagenza buhoro buhoro. Mwabagore mwe namwe mumenye yuko nta Imana yigeze ibaha ububasha bwo kuganza abagabo. Mumenye yuko nta Imana yigeze ibaha ububasha bwo kumva yuko muri vyigenge migenzi ko mushaka. Umugabo yamara umugabo nimba akora akazi gato no gukora gakomeye, menya ko ari umugabo mu rugo. Umugabo mu rugo ni president. Wewe wa mugore we ca bugufi. Ni Imana irema Adamu na Eva ntabwo yabanganije. Eva yagarukira ku bitugu vyiwe. Nukuvuga yuko Eva ntiyigeze Imana ishaka yuko aja hejuru ya Adamu. Rero bajya batubereye akarorero. Twega abagore tuzokoma turi abagore, twatunga twareka twitwa abagore. Ivyo twogira byo twitwa abagore, abagabo zokoma n'abagabo bazokoma batuganza batugaba, ariko tubasabe muze mutuganzisha amahoro, muze mutuganzisha igiti mu izina rya Yesu.